Hello bakunzi ba SUNLOOK TV, ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uza gukurikirana ikiganiro uri. Of course ni Terence Tesi kuri microphone za SUNLOOK TV, ushatse unyite Yehoshafati ntaco bitwaye. Iki ni ikiganiro The Gospel Image, musanzwe mubizi ko tubazanira ingabire nyinshi zitandukanye, tubabwira amakuru agezweho muri gospel. Uyu munsi tubafitiye surprise, ariko munkundire nakire banyene surprise. Turabahaye ikaze kuri microphone za SUNLOOK TV. Bakoze cyane kuri ikaze. Turashaka mutangure mutwibwira mwebwe d'abord ubwanyu. Jewe nitwa Shimirimana Christophe. Yego. Nkaba nije ndongoye no mugwi Compassions Haverstars team. Abantu bose nibo barongoye. Yego, nje ndabarongoye. Uburyo bwanje ndi kumwe na Choir Master. Akazina Choir Master. Nitwa Mugisha Ididia, nkaba ndi umuririmbyi wo muri team Compassions Haverstars team. Akaba ari nawe ibintu nyene by'abaririmbyi bitunganya nyene. Yego. Aziya ndirimbo zose twariko turumva ni wewe nyene. Yego cyane. Bakunzi ba SUNLOOK TV, turi kumwe na Compassions Haverstars team. So bagiye kutubwira byinshi, ariko ndazi namwe hariho byinshi mwifuza kumenya. Mbega Compassions Haverstars team yatanguye ryari ga murongozi? Yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Twatanguye twitwa Haverstars. Ariko no munsi twagira ubuntu bwo guhindura izina, mugabo ntitwagiye kure. Hariho indinganizo nshasha y'umugwi twagize, cyo tubona ko ari byiza ko tushirako iyo Compassions Haverstars team kubwo bikorwa bishasha twahawe iyerekwa gukora muri no mugwi. Nakare ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Yego cyane. Murakoze cyane. Mbega turashaka mutubwire gatonya kuva ico gihe mutangura gushika ubu ni kihe mwishimira, ni kihe kintu mwishimira mwebwe nka Compassions Haverstars team? Nkuko twitwa Haverstars na abimbuzi, icyo twishimira nuko hari abantu batari bake bamaze gukizwa biciye kuri twebwe, biciye mu bikorwa dukora bijyanye no gukorera Imana. Icyo nicyo kimwe twishimira gusa. Nayo kuba tumaze imyaka 20 dukora, yego metwo byishimira mugabo icyo kijibwa ubwindi inshuro, ariko inshuro ya mbere twishimira ko hari imitima y'abantu imaze kuva mu byaha ikakira agakiza. Yego cyane. Mbega kubera iki kwiyita abimbuzi mutiyise abubatsi, mutiyise abatamvyi, mugahitamwo kwiyita abimbuzi? Twahisemo iryo zina kuko twaravye ingene abantu benshi bari mu vyaha, twumva tugize imihigo n'imigambi yo kubashikira kugira ngo tubabwire ubutumwa, tubabwire ijambo ry'Imana nabo bakizwe nuko natwe twabigiwe n'abandi. Urumva rero niko twimbura dushira mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane. Choir Master. Yes. Abaririmbyi bawo babona gute? Mbega ni kihe kintu ubona barushije abandi baririmbyi dusanzwe dufise hano muri no? Murakoze cyane. Abaririmbyi banje n'abantu bameze neza cyane, turakundana.
bon ikintu barushije abandi baririmbyi bon nuko bavyitwaramwo neza kandi iyo tuko turakora turabiviva au fait kandi ko ikirushije nuko turi umwe twese ya umusenyera ku mugozi umwe. yego. Okay, mbega tubasanze hano umurongozi. Turazi ko ari musanzwe mukorera ibikorwa byanyu vya misi yose muri kino gikorwa. Mbega tubifate ko ni repetition nkuko vyama canke hariho akandi kantu kabijya kuri uno munsi? Uno munsi ni munsi dusanzwe dukora ama repetition ariko ntibisanzwe. Harimo akabijya, harimo ikintu kidasanzwe kandi nawe wabibonye. Uravye ukuntu twiteguye, uravye ukuntu dusa, hari ikintu kidasanzwe turiko twiteguriye. Umva ntibisanzwe. Murakoze cyane, ariko turakeneye noneho mudushikire ko ico kintu ako kabijya. Abakunzi ba SUNLOOK TV, abarundi muri rusange barakeneye kumenya mbega nakaye kabijya muriko muradutegurira nkuko twabibonye vraiment ko ari bidasanzwe. Turakeneye mudushikire indani. Gituma tuvuga ko ari bidasanzwe nuko hari igikorwa kidasanzwe tujye dutegura. Ico naco ni amakesha canke veye. Iyo veye nayo twayitiriye veye extravaganza. Bisobanurwa igikorwa kidasanzwe kiba kirimo ibintu bitandukanye, ibirori bitandukanye. Ntigisanzwe kuko ni igikorwa dukora rimwe mu mwaka. Iyi ncuro izo bibaye incuro y'icenda, no kuvuga tuba tugize veye extravaganza incuro y'icenda, no kuvuga imyaka 9. Imyaka 9 dukora ico gikorwa. Biba ko ari ibintu bidasanzwe. Yego cyane. Urakoze cyane. Mbega akabijya karimwe muri iyo veye extravaganza gatandukanye n'akizindi veye mwakoze muri uno mwaka, ako kabijya nakahe? Akabijya karimwo muri iyo veye y'uno mwaka nuko aho dusanzwe dukorera tuzohategura Bishasha. Abantu batari bamenyeye, hari uko twatugize iminsi dukora iyo myaka 8 iheze, mugabo kibanza tuzoba twagiteguye Bishasha. Tuzoba twashizemwo n'ibindi bikoresho bifasha abantu kumererwa neza mu ijoro batari bamenyeye kubona. Yego. Bakunzi ba SUNLOOK TV, mungundire ndabatumire kuba muri iyo veye. Jewe niho nzobandi, so reka duhurireyo. Kwa master, ndagarutse wawe ubugira kandi abaririmbyi bawe biteguye gute muri ino veye? Murakoze. Twiteguye mu buryo bwose, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impwemu. Tuko turabitegura cyane kuko bizoba ari ibintu bidasanzwe. Bizoba ari ibintu nyene afite turabatumiye mu bisanzwe. Nyazagira umuntu n'umwe asiba kuko turavyiteguriye bimwe bidasanzwe. Yes, hamwe na Kristo dutuma biba. Abakunzi ba SUNLOOK TV barakeneye kumva akajwi ka kwaya master kabatumira muri veye y'uno mwaka. Uburyo bwo kuririmba nk'umuririmbi. Kubera ko okay twababonye antwa byari bimeze neza, ariko turakeneye kumva kwaya master ari wenyene atari muri benshi. Akoze my hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Wow, asante sana. Umaze kumva ijwi nk'iri sha wibaza ujya munsi nawe. Bakunzi ba SUNLOOK TV muze mubane natwe muri no veye. Bwana murongozi president, turakeneye kumenya mbega iyo veye izobera he, kwinjira nangahe? Iyo veye ubwa mbere izoba itarike 17 kwezi kwa12 no mwaka. Ni mu ndwi zitatu ziri imbere. Hazo ari ku munsi wa gatanu kuva isaha 3 z'ijoro mpaka buke. Ikazobera
aho yamibera nyene aho bita ku Kazuba Center ni ngaha hafi yo kuri Gare du Nord kuri RN1 uri kuduga ya Gitega uturashika muri Rompo ni ku kaburimbo nyene nizobera kwinjira ni ku buntu kwinjira ni ku buntu nta by'amatike nka bijya tumenyeye ntabwo ari concert isanzwe mugabo ni veye kuza guteramira Imana dusenga dushimira Imana yatuzigamye yatuhaye umutekano mu gihugu ikaduha amagara meza ikaduha ibyo twaronse amen bizoba ari ibintu bimeze neza gose cyo gituma rero ata by'amafaranga twovuga ngo abantu batange mu kwinjira yego murakoze cyane mbega kubera iki mudatangisha amafaranga kandi tuzi ko icambere ijya sale abantu benshi barayizi ikotwa amafaranga muba mwatanze amafaranga n'ibindi bintu mwatubwiye dekoro ibintu byinshi why not mudashobora gutangisha amafaranga kandi mwebwe tuzi ko muba mwayasohoye iki gikorwa cyaveye ni igikorwa dutegura ngo duhereze abantu ku buntu dukoresha ingufu z'iwacu kuko ukwizera kutagira ibikorwa bagupfuye ibyo ni ijambo ry'Imana niryo ritubwira dutegerezwa gukora tukereka Imana tugatanga ikimazima yandi majambo tugatanga ingufu zacu amafaranga yacu kuko gutanga kugira umugisha kurusha guhabwa nicyo bituma tubikora muri iyo nzira icyo gikorwa tukagikora kuri gratuit kuri gusa kugira ngo abantu baze uwo ari we wese ntagire umuntu azana igituma ngo jewe ngo nabuze amahera yo kwinjira mugabo uwo ari we wese ashobore kwakira uwo mugisha yego cyane murakoze cyane mbega hari igikorwa mumaze gukora kindi canke hari ibindi bikorwa bindi mumaze gukora atari iyo veye gusa ego turafite ibindi bikorwa byinshi dusanzwe dukora burya iyo veye niyo irangiza ibikorwa byose by'umwaka turategura ibikorane by'ivugabutumwa kandi none mwaka twarabikoze twari muri commune muri zone ya Mutimbuzi ahantu bita ku Mubone niho twakoreye ibikorwa kandi twaronse abantu benshi bakizwa bakira umwami Yesu uretse ibyo turakora amasengesho uretse ibyo turarabana hagati yacu tugafashanya turagira n'ubukwe aha turasaba mariage menshi yabaye hagati yacu numva ko ibikorwa dukora ari byinshi bitandukanye yego cyane tutibagiye kwiteza imbere mu byo kwiteza imbere cyane cyane iyo dukora turaririmbira ama mariage na wewe niyo hagira uzoduhamagare mugabo reka tubisaba umukama tuzovugana neza turirimba kuri mariage hanyuma abantu bakaduha burya buryo batanga natwe tukaja kwiyungunganya mu bindi numva ko dukora ibikorwa byinshi biravuga ko ngo Haverstars ifise akanoti bwana perezida nivyo canke si yego ukuri turatunze uravye ibyo dukora turatunze muri twebwe niko twabivuga kandi noneho turi kumwe n'umutunzi w'abatunzi ari we mwami Yesu ari watanga byose amen ukuvuga ntitwava tuvuga ngo turabakene ya ntidukene namba murakoze cyane mu kurangiza bwana perezida ndagusavye ubwire akajambo kamwe abarundi muri rusange kanyuma ko gusezera ku bwa kino kiganiro icyo nobwira abarundi bose nuko turavye igihugu cyacu canke ubuzima bw'uno munsi ubudafise Imana nta buzima afise iryo jambo rimwe navuga umuntu wese agira inyota yo kurondera Imana kuko udafise Imana egome woronka ubutunzi woronka byose ngabyo byose bishirana n'inose ariko ufise Yesu uba ufise byose niyo woba warapfuye uzobaho niyo ibyawe byogenda byose uzobaho rero mu ijambo rimwe abarundi twese tugira inyota yo kurondera Imana haleluya amen kwa master akajambo kamwe ko baza gukurikirana kino kiganiro kandi ubatumira no muri ve mwakoze akajambo kanyuma no babwira nuko turabatumiye turabahaye kaze cyane mvuze mwiteguye apana kuza muje tumenga muje
muri ambiance no uzoze witeguye mu mutima wawe uzi ikintu apana kuza gutaha uko wari umeze no uzoze wizeye ko utegereza guhinduka ndagutumiye cyane icyo uzoba ushoboye cyose cyo guhimbazisha Imana kujya mu gihe ngo muyishimishe za matowa umva ikintu cyose yaba ikintu cyose uri free rero kaze kandi kaze kwa master ariko ndabona uracara umujene akajambo kamwe ku bajene baza kudukurikirana. Ego abajene benshi iki gihe umenga ntibakizwa kuko nasanze udafise Imana uri umujene en fait ubupfuwe tout simplement kuko muri mvimwe yavuze ngo atamana nta buzima rero umujene wo kurankurikirana no kuri mu Mana biraryoshe ni ibintu biryoshe cyane siho turi kuraririmba sitople nukuri umuntu wese azi ko ndamutumiriye cyane ahubwo lo 17 vraiment ndamuhaye kaze kugira ngo aze yumve kuko mu Mana biraryoshe umwana ni urongera umugabo umwana ni urongera umugore ni urongera ibintu byose yes kaze kandi urashobora kubwira abakunzi ba SUNLOOK TV bakore subscribe akapera wavuze ngo bakore subscribe hama kandi bigire mu kapera Jean kuririmba ubiririmbe ndirimbe subscribe babwire abakunzi ba SUNLOOK TV bakore subscribe mu kuririmba kandi abizura bishoboye abakunzi ba SUNLOOK TV bakore subscribe mu kuririmba oya apana gutyo biririmbe ndabiririmba ivyo mvuze ivyo ubiririmbe abakunzi ba SUNLOOK TV okay abakunzi ba SUNLOOK TV mugire subscribe ego let's go biririmbe bakunzi ba SUNLOOK TV iki cyari kiganiro The Gospel Image aho twari twagendeye Confession Haverstars team so mwibuke kugira like share na comment tutibagiye subscribe yari Tenantesi kuri microphone ushatse unyite Yehoshafati